Biciye mu masezerano ya ANACOP na Care International Burundi yo gukorera hamwe yasinywe kuva mu kwezi kwa gatandatu 2024 hagiye gushirwaho igitabo kimwe kigenga ivy'amakoperative module de formation mu ntumbero yo gushira mu ngiro itegeko rigenga amakoperative no kumenyekanisha inani z'amakoperative. Vyashikirijwe mu ruganda rwo kugurura icese kuri uyu wa 25 Munyonyo 2024 uruganda rw'inyigisho rw'iminsi 5 mu ntara ya Gitega basanzwe bakorera muri ico gisata c'amakoperative kugira ngo bigire hamwe hoshigwaho ico gitabo kimwe cisungwa na bose mu kwigisha amakoperative mu gihugu cose. William Nduwayo umuyobozi ajeje intwaro n'ubutunzi mu kigo ANACOP avuga ko bateguye ico gikorwa kuko basanze hari intambamyi aho usanga abene gihugu bafise amakuru adakwiye kubijanye n'amakoperative. Bwa William Nduwayo uburongozi bw'amakoperative butegerezwa gukomezwa no gutunganirizwa uko bukeye uko bwije, nankeka ko izo nyigisho ari akaryo keza ko gukomeza intwaro ibereye atagukeka izotuma ashikirwa iterambere rirama. Abafise uruhara mu guteza imbere amakoperative bose bategerezwa rero guhabwa inyigisho bamenye ingingo ngenderwako. Aha tuhari nk'abahinga bitangiye imbere abandi mu kugira dushobore kuronka igitabo c'inyigisho rusangi ku gihugu cose, ariko inyuma yaho iki gitabo kizohava cemezwa ku gihugu, hanyuma duheze turondera abandi bahinga bigisha abo bandi kugira nabo bashobore gushikiriza izo nyigisho twafundikiye hamwe abene gihugu. Mu bikorwa twakoze byo kwishikira ku kivi mu bene gihugu twaratanze inyigisho zitari nke, ariko hari aho twagiye dusanga bigaragara ko inyigisho dutanga twisunze amategeko agenga amakoperative mu Burundi, twasanga hariho abandi bafise inkuru zidakwiye tutajanye n'ibihe tuba tugezemwo, tugasanga rero bigiye mu kujuragiza bene gihugu. Tuzobigisha amaze tubahe n'ivyo bitabo baravyisunga bongere bashobore gufasha n'abari hasi gusumba. Nesedore Nkurunziza umuhinga muhanuzi mu gisata kijanye no gufasha abene gihugu bato bato kwiteza imbere biciye mu butunzi mwishira hamwe Care International Burundi, nawe avuga ko intumbero y'ugo ruganda rw'inyigisho ari kurondera igitabo c'inyigisho module de formation cyo ku rwego rw'igihugu kugira ngo bashobore kwigisha ibintu bifise ihuriro. Intumbero ya runo ruganda rwiye kumara indwi no kugira ngo abantu basanzwe batanga inyigisho ku makoperative basanzwe bamenyereza amakoperative bashobore kuja hamwe, hanyuma bashobore kurondera igitabo c'inyigisho ariyo module de formation nationale, ni kuvuga ku rwego rw'igihugu, bashobore kwigisha ibintu bifise ihuriro, bifise aho bihurira. Nesidoro Nkurunziza amenyesha kandi ko ivyo bizofasha ku mashirahamwe basanzwe bakurikirana uko atera akura, gutyo bakabamenyereza gukorera hamwe kugira ngo ivyo bakora vyisununure. Ni mu ntumbero kandi yo kugira n'ayandi mashirahamwe akorera muri ico gisata c'amakoperative nabo nyene bazane ivyumviro vyabo, gutyo ANACOP nayo ibafashe kuja ku murongo umwe ndetse babone kwisunga indinganizo ya leta. Muri ntumbero rero twaciye tubona ko twoja hamwe, hanyuma no muri kwa gukorera hamwe nyene kera risanzwe ifitaniye na ANACOP kugira ngo tuhuze nabo bandi ivyo dufise nk'ibitabo mfasha nyigisho tubishire hamwe. ANACOP dufashe nyene tubishira hamwe kugira ngo turonke igitabo mfasha nyigisho cyo ku rwego rw'igihugu. Ni mu ntumbero kugira ngo abo baba kenyezi baruka n'abigeme dusanzwe dukorana dushobore kubigisha, ariko kandi tukabigisha dukoresheje navuga n'ibitabo mfasha nyigisho bizwi vyemewe n'amategeko y'u Burundi, vyemewe mu Burundi. Hanyuma kandi hariho n'abandi basanzwe bamenyereza amashirahamwe y'amakoperative. Ayo mashirahamwe rero abo twita ama organisation canke aba acteur basanzwe nabo nyene bamenyereza amashirahamwe y'amakoperative, nabo nyene twabonye twoja hamwe kugira ngo ivyo vyumviro dufise tubishire hamwe, hanyuma ANACOP isanzwe ijeje ico gisata dufashe gukorera hamwe, ntidukore navuga ntidukore mu kajagari, dushobore gukora ibintu bifise aho bihuriye. Hanyuma kandi ni mu ntumbero yo gukurikiza ingingo yigeze gufatwa mu gihugu ivuga ko abantu duterera mu iterambere, amashirahamwe aterera mu iterambere
yoza arakoresha ibitabo mfashanyigisho bizwi na leta y'u Burundi. Mwomeye ko umwe wese mu batumiwe muri urwo ruganda yaje azanye igitabo yahora yisunga mu kwigisha kugira ngo batore ivyo bohurizako muri ico gitabo kimwe kizobahuza nicamara kwemezwa mu misi ya vuba.